Yes, turamuje cyane mu bwo mwese mudukurikirana nizere ko mumeze neza twe turameze neza cyane aha ni kuri Emotion Talent TV nkuko bisanzwe biri turamutse abantu bose bari mu mihingo y'isi itandukanye uno munsi ni ryambere nje muri Emotion Talent TV nkaba ndi kumwe n'umusasanguzi wanyu Mr. Abdul nizere ko mumukunda muri benshi lakini ko kino kiganiro mutwereka ko mudukunda turabasasanguzi babiri bahuriye mu kiganiro kimwe ariko reka mwenera mwakira Mr. Abdul kugira ngo abaramutse karibu cyane asante sana ndugu yangu urameze neza na mahoro kabisa waraye neza yego kira bahora bakwitariya mu promoter ubu naho bakwita ndi musasanguzi abantu ntibazi ko riya mubujya n'umwana wanje y'umwana wanje izina ry'umwana wanje ko ndari blendinga kubera ko mu minsi ize nawe ushobora kugira hane kudufasha akazi runo rugamba meze neza rero shana mahoro kuri Emotion Talent TV ni bon bimeze neza cyane gusa hariho je kintu ndakunda ko mbere ko nangura ikiganiro niko ndende ndakunda kugira akantu gashobora gufasha abantu bundi kwizera icyizere ku muntu wowe ukizera ukivuga kwiga icyizere ni ikintu nuvuga yuko gikomeye cyane ariko gishobora gutakara cyane kikabandanya mugabo burya icyizere iyo gitakaye cyane burya abantu benshi kirabagora gose kabisa kirabagora gose ni kuvuga ngo iyo umuntu akugiriye icyizere biba byiza iyo ugwanye no kutagitakaza icyizere akugiriye biba byiza iyo ugwanye no kutagitakaza kubera yuko hari igihe kitagaruka uko cyari kingana urazi impamvu ndakubajije ati icyizere ni iki nuko abantu badukurikirana bakwiye kutugirira icyizere neza cyane kugira ngo ico cyizere ntitugitakaze nuko twamatubaha service zose twiyemeje kandi nimba abantu baje kuraba channel zacu bakamenya ngo ahantu tugiye kuhakura amakuru yizewe tukiraho nyene Abdul hari abantu benshi bamaze kudutaka icyizere twe dukora bino bintu kubera ko turabacanganya hari abantu dutanga zino nkuru izi nkuru zinambara ziko zirabera muri Kongo sinzi kare ama views adushuka sinzi kare iki mugabo ari umuntu yigeze kumbwira je arambwira ati mugenzi jewe mvuye kuri channel yawe ndahasangira ngiye handi nkahasangira hari ukuntu nyene ibintu menga muraducanga muravuga inkuru ugasanga ujya yivuguruje inembwe yafashwe oya menembwe ntiharafatwa nini ubwo tuba tugirane tutakaza icyizere that is why ibyo dukora byose tuba dukwiye gukora ku bintu dufitiyemo ubumenyi cyangwa ukuri umunsi rero tuje dutanga ikiganiro cy'ukuri yego bana cibinyo cy'ukuri ahanini urabizi yuko muri iyi myaka ibi nabyo bijana n'ingene abantu muri iyi minsi icyo abantu bakunda urumva ni ukuvuga ngo abantu muri iyi minsi bakunda byacitse amatiku rero haza abantu bazi kuvuga byacitse umuntu akaja kuri kamera usanze umuntu afise imana ko umenga ariko arashonesha icarahani ariko aravuga so akavuga adacika kabisa adacika rero ugaca usanga ahanini nya wanashaka ariko avuga ibintu atanafitiye gihamya kanazi mugabo ku mpamvu z'amavyuzi ariko nta kundi twobigenza none twobihindura ariko kirazira yuko abantu badukukira baciye ubwenge kirazira ko tubaha uburozi badukwiye kubaha umuti cyane urumva hari abantu batanga uburozi abandi bagatanga umuti ngo mama ngo abasirikari b'u Burundi ngo ijana ngo bapfuye ngo majana 4 wiki niki nta n'umurambo wigeze ubona bre urumva akajaje akabivuga akabitondeka neza kabisukumva ko hari abantu bafata ikinyoma bakagihindura ukuri ariko arakikubwira kumva ati n'ukuri so nibaza twebwe rero ko tugiye kuza turabaha amakuru ashobora kubigisha kugira ngo dutahure bino bintu niko bigenda gute so Abdul nkunde twinjire mu kiganiro neza cyane gisawa kabisa uravye ukuntu Kagame ingabo ziriko ziratsindwa mu burasirazuba bwa Kongo n'ibihano bariko baragenda bamufatira
eske tuvuge ko ibya Kagame birangiriye hano nk'umusesanguzi ubyumva gute? Mbo jewe kubwiwanje mfatiye ku byo mbona ibyo numvise n'ubusesanguzi bw'iwanje ukuntu ibintu ndabibona. Kagame mbona ataragenda mu gihe abandi bavuga ati baramurangiye. Sibyo, mbo ni ukuvuga ngo hariho kugenda akava mu nzira ariko nk'ubu ndaguhaye nk'akarorero, Kagame ingabo ziwe ziri muri Kongo. Bo kwanza uyu Kagame nibaza ko kugira ngo tubivuge neza reka tubanze turabe Kagame uwo ari we. Sibyo? Kagame ni umuntu yaje ku butegetsi bw'u Rwanda akoresheje igikenye. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo n'abanyagihugu b'u Rwanda ntibamukunda kubera yuko bamukunze, bamukundishwa n'iminwa y'inkoho. Urabyumva? Mbo rero iyo ni ukuvuga ngo sinzi yuko umaze kumva kijya kintu bita ngo minorite, abantu kuba ari inkehwa. Sibyo? Babyita inkehwa mu Kinyarwanda ngira. Rero umuntu nk'ujya nk'ubu ndaguhaye nk'akarorero, burya Kagame hateguwe amatora meza mu Rwanda. Sibyo? Hateguwe amatora meza ntiyoronka n'amajwi ashika kuri 15%. Ubwo ukiraho nyene sico catumye yoba avuga nti reka uyu president Habyarimana hako dusangira ubutegetsi ndabona sinopfa naramutsinze. Aho ndindiraho ndahashika. Ni ukuvuga ngo Kagame kujya kuba atotogwa, yaba abamutumye barabizi yuko atotogwa, yaba nawe ne ku giti ciwe arabizi yuko atotogwa. Urabyumva? Dufatiye kuri ya minorite dufatiye ukuntu yashitse ku butegetsi, ntabwo ari umuntu yaje ari ukuvuga ngo abanyarwanda bose bamwiyumvamo. Urabyumva? Kuko abanyarwanda bose yaba bamwiyumvamo ntihari kuba bijya byabaye. Urabizi yuko ijya ntambara yabajije kwitangira ibitambo byinshi. So rero ni ukuvuga ngo Kagame kugenda kwiwiwe bisaba yuko shebuja aba yamukuye ko amaboko. Sibyo? Uvuze shebuja uvuze abamukoresha, kuko Kagame hajya ntahari kubera we. N'uyu munsi tuvuga Ubufaransa, tuvuge wanashaka ushiremo n'Abongereza kuko nibo bamushize hajya. Umusanzwe ni NATO muri rusange. Iretse ko ababirigi baba baravuye. Urabyumva? Nibo bamushize hajya. Rero ni ukuvuga ngo batamukuye ko amaboko ujya mugabo ntiyo baragenda. Hama rero reka turabe mbega bomukura ko amaboko, ibyo bamutume byaheze byaravuye mu nzira. Uyu munsi ariko arafatwa, tugiye kubiraba neza, nta bihano ubona bafata canke ibyo bamuvuga ko mva yuko bokora mugabo bikagenda bikabikwa mu bubana. Ariko dufatiye ngaho Masad Buros na Marco Rubio n'umunyanga wa Amerika yaravuze ko bijya bintu bifata processes atihuta. Urumva uko kutihuta rero nico kikwereka yuko Kagame akiri hajya. Baramufatira ibintu bakabika mu kabati. Ego hariho ibyo bamushizeho kubera yuko President Donald Trump wa Amerika bisa nuko agomba guheza iki kibazo n'ingogana mugabo bivanye nuko ari ikibazo gitegerezwa kugenda intambwe ku yindi kandi kirimo abamafia benshi naguciriye. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo haracyariho abantu bakimuri inyuma Kagame, kuko mu Kinyarwanda bahora bavuga ngo ntuze urabe imbwa iri mu giti, ahubwo ntuze wibaze ukuntu imbwa yashitse mu giti, ahubwo uze wibaze uwayiduganye gushika mu giti kubera imbwa ntiyurira. Urabyumva? Rero hajya Kagame ari afise abahamushikanye, none baramukuye ko amaboko bamuhebye.
inyishu ntibaramuheba kubera ndashobora kuguha impamvu bataramuheba. Wibaza yuko kuba uyu munsi Kagame abwirwa na leta zunze ubumwe za Amerika ati va muri Kongo akanga, urabyumva, akaguma yizemanza akatahajya, wibaza yuko birafise imvo. Hariho abantu bari nyuma yiwiwe baguma bamubwira ati raba ukuntu wogira gutya urindire usubire uje hajya, urabyumva, abasoda akemera n'abasoda gahira, urabyumva, akagenda kurondera abana mu makambi y'impunzi, akagenda urabizi amadosiye amazi iminsi ahitira ngaha ahantu bahenda abantu ngo babajanye ku buzi bakisanga bari muri Kongo, urabyumva. Kijya cyose n'ikimenyetso c'ingabo zamuheranye. Mugabo ategerezwa gukora ibishoboka Donald Trump akazova ku butegetsi bwa Amerika asiga Kagame n'uburakirihari, kugira ngo bajya abantu bamushigikiye ntibafise ingufu nk'iza Donald Trump, nta nubwo buhangana nawe. Mugabo niyahava hazoba hari akaryo ko kubabura kugira nte kumusubiza ku gihe. Aho ndashobora no kukwereka ikindi kintu. Burya Kagame ufatiye kuba abizi neza yuko atotoga u Rwanda na shebuja akaba abizi, ni ukuvuga yuko Kagame yiteguye kuba igikoresho gushika umunsi, kuko bajya abantu bamutuma Kagame ntabwo baba bashaka umuntu nk'uko kwa CNDD-FDD yavuye mu matora canke kujya kwa Tanzania, yego. Ni ukuvuga ngo baba bashaka umuntu afise agasembwa. Rero agasembwa k'Amerika Kagame nuko atotoga, urabyumva, amubwira ati wewe burya wewe ntiwoto tukurekuye muri nabake urumva, tukurekuye ni fye nkuru uzobugiye. Hari amakuru avuga ko Paul Kagame bakoresha imitahe minini mu kubavuka kugira ngo bashobore gutinza bino bintu babitebyagira amarubini. Si wabigira bijya bikorwa n'abamutumye. Okay, tukiraho nyene Amerika yarashoboye kumufatira ibihano byari ibintu byabereye i Londres, ariko turazi ibihano byinshi byagiye birafatwa bice no mu namashinga amateka ya Amerika, kandi dusanzwe tuzi ko ubutegetsi bwa Amerika bukorera bene igihugu ba Amerika. Iyo itegeko riciye mu namashinga amateka cyangwa ibihano inamashinga amateka byereze n'umunyamerika babyemeje. Bino bintu ngo ntibishobora guteba ko tuzi ko abategetsi muri Amerika bakorera bene igihugu. Nimba hari ikintu cya mbere batinya abategetsi Amerika, baratinya mwene gihugu wa Amerika. Ikintu kirinze gica mu namashinga amateka, urabona neza ko Kagame tazomukora kandi abanyamerika bacite kugira ngo kimukore byovana n'uri ku butegetsi muri Amerika. Igihe ndagira ndakubwire yuko burya no mu bintu Kagame arindiriye yuko uburongozi bw'abarepublike muri Amerika buva haje abademokrate. Nuvuga ngo haramutse abademokrate n'ubundi mukoshe yose, urabumva, n'ubundi mukoshe yo barundi, kuko abademokrate baje baca batangura ibindi bintu byabo. Turabizi yuko ubutegetsi bumwe na bumwe iyo bugiyeho na cyane butandukanye iyo buvuye, hari igihe buza buvuguruza iby'ubutegetsi bundi buhari bugize nte bwashitseko. So rero ni ukuvuga ngo abademokrate barabura kuza muri aka kanya bagavuga ati ibyo Donald Trump yakoze byose ducishe mu murongo, harimo amakosa menshi, urabyumva. Rero aho nagira ku kintu nariko ndakubwira cyo kuba Kagame ataragenda, nagira ndakubwira yuko burya Kagame agifise akazi kenshi, kandi niwe ugakora wenyine ahari ngaha mu karere. Akazi kenshi afise n'akandi, urabizi yuko niwe batumye muri Kongo. Niwe muntu wenyine muri aka karere ashobora gukoreshwa mu kintu gifitiye inyungu abandi, urabyumva, kidafitiye inyungu u Rwanda. Kuko abantu babirabe Kagame ari muri Kongo imyaka 30 irenga y'inzabu aporta atwara ajya amabuye y'agaciro menshi za Rubaya hose yarafashe, sibyo?
Mwana wa mama nagira ndakubwire yuko bijya bintu iyo biza kuba biri mu nyungu z'u Rwanda. U Rwanda ruba rumeze nka za Hong Kong zande urumva. Ya ivyo birazi. Kubera yuko inyungu zivayo hariya ni nyinshi cyane, yaba ari iby'iwiwe biba byaratungishije u Rwanda. Ariko kubera yuko n'umukomisiyoneri ntaco u Rwanda ruronka. Ariko hari icyo ataraheza. Icyo ataraheza abantu benshi batazi. Burya Kagame niwe muntu yitezwe kuzotumwa Tanzania kugerageza kuboyikota intuzenye gukata intuzenye ubutware bwa CCM. Niwe wenyene muri aka karere yobikora na Museveni. Ariko si ya Tanzania gusa, akarere kose barakumutura. Ahanini reka ndakubwire uko barondera u Burundi ntabwo ariko barondera Tanzania, ahubwo ndakwereka ukuntu bimeze nka kumwe barondera Kongo ariko bagatangurira ku Rwanda, kubera yuko babona yuko ntibafise Kongo igihe u Rwanda rutabashigikiye. Urabyumva? Ntibafise Kongo igihe u Rwanda rutabashigikiye. Niyo mpamvu batanguriye ku Rwanda babanze barukuremo, hanyuma babe basinzira nza yo mu Kongo. Nayo ubundi ngaha mu Burundi bakuza Kagame kuhabuza amahoro canke kugora abarundi, ni impamvu yuko icyo bakeneye ni Tanzania, kandi Tanzania badafise Burundi, Tanzania biragoye kuyonona. Umva point strategique iguma ari Burundi. Abdul, uravuze ku kintu ca Donald Trump, uravuga ko Perezida Paul Kagame bariniriye ko Trump ava ku butegetsi kugira ngo haze abademokrate. Iski kano gatego none Trump batakazi kubera iki Trump atura ibintu yihuse kugira ngo kano gatego atakagwamo. Ibintu rero ibintu bijanye na politike na diplomasi mwana wa mama ni ibintu bigenda buke buke, intambwe ku yindi. Ukamenya ngo dushitsa aha, dushaka gushika aha niho dushitse, tugenda urumva. Rero ntabwo ari ibintu byihuta. Iyo ari ibintu byihuta bivuga ngo ni ibintu bijanye n'intambara, no gukoresha intambara gusa. Aba yaratashe kubyukuri, aba yaratashe kubera ko Amerika irafise ububasha bwo kubikora ibyo bintu neza cyane mu minsi ibiri. Uravuze ko haje abademokrate ibintu bishobora guhinduka. Twarabonye mu masezerano ya Tshisekedi na Trump harashoboye kuvugwa ko Amerika igiye kwingura ubutare, mbere ikubaka n'ama-industry ikishaza mu gihugu cya Kongo. Hari n'amafaranga avuga y'amamiliyari amaze gutangwa nka projet cyangwa yo gukora uwo buganda amaze gutangwa n'igihugu cya Amerika. Abademokrate rero bashobora kuza bagasambura ibyo bintu byose, bakiringagiza inyungu ya Amerika bakabikora. Ahanini nyana genda yuko muri ibintu vy'aka karere ahantu Amerika ifise inyungu, kuko urabizi yuko muri bijya bihugu kwiba ntibikunda canke kurya amafaranga y'ubutegetsi biragoye. Ahantu hambere abategetsi bo muri bijya bihugu baronkera amafaranga ni muri mafia zibera muri Afrika. Urabyumva? So rero abademokrate barashobora kuraba bakavuga ati mbo ego amasezerano yaragizwe ariko ni ku nyungu za Amerika. None hama inyungu za twebwe nk'abategetsi ziri he? Urabyumva? Inyungu za twebwe abategetsi, kuko tuvugisha ukuri twarabibonye muri Libya, bakuye Gaddafi bagasenya Libya. None wibaza yuko zijya nzahabu n'amadolari byose byavuye muri Libya byose byoba byaragiye mu kigega cya Amerika? Hariho ibyagiye mu mifuko yabo. Rero n'inyungu zabo nabone baraziraba. Hanyuma hajya ko n'inyungu z'amakampani afise inguvu zihakwa gusumba iz'ibihugu. Bajya bafise inyungu, bafise amakampani y'imiduga itwagwa n'umuyaga nkuba canke ikoresha umuyaga nkuba, abafise izi kampani zikora amatelefone. Urabyumva? Abo bose n'abantu bafise imitahe minini, bafise inyungu zihakwa gusumba iza leta. Urumva rero ivyo onye twobyitega ari uko abantu baje gukorera neza na neza
100% inyungu za Amerika. Ikicenda gushaka kutangaza z'ukwezi kwindwi no munsi wa nyuma Dr. Paul Kagame yahawe hasigaye iminsi 14 15 kandi bavuga ko decision ya nyuma tuvuge ko ari nk'inamico kandi atagiye kubona ibintu biki je narabyumvise Michael Rubio avuga ati turiko turamucungira hagufi kugira ngo ntiyambure umwambaro wa IF yambare umwambaro wa M23 ariko ku by'ukuri jewe ibi bintu nobwira abantu yuko ari ibintu tuzokwemera tubibona ego sinoja ngaho ngo ndabizeze ngo Amerika ngo izoca ikora ukungwi kubera yuko bijya bintu byo muri Kongo nimba ubona umuntu yarafashe akifata akarenga ubusugire bw'ikindi gihugu akinjira mu kindi gihugu akamarira 30 umuntu aramukurayo umuntu abashigikira uwo muntu arafise abamushikiye rero reka tuzobyizera ari uko bikozwe mbega uravye imikorere y'abagwanyi mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wanavyo kunda ko boyikora ku butegetsi uravye imikorere yabo imikorere yabo reka kwanza tubanze turabe aho CNDD-FDD yavuye CNDD-FDD ni umugambwe utandukanye n'izi za FPR nukuvuga iyo ushaka kuraba CNDD-FDD ushobora kuraba CCM muri Tanzania iyi ni imigambwe yavuye mu ntuzenye mu banyagihugu nukuvuga ngo inguvu zabo za mbere surusasi inguvu zabo za mbere ziri kumwe n'igihugu nukuvuga ngo CNDD-FDD birashoboka kuva kuyikura ku butegetsi uyikuye ko bajya bene gihugu cyane yoyo ibikuye ariko none turabe birashoboka mbega CNDD-FDD yo kwikura ku bene gihugu bayo ariko imbere yuko tuja ngaho reka turabe igikorwa kugira ngo umuntu bamukure ku bene gihugu niki gikorwa hari ibintu mpora mvuga kandi nzokwama ndabivuga kuko byabaye mfise ubwenge mfise n'amaso yo kubona hanguye kuraba ibintu bijanye na politiki ikintu cyabaye ngaha mu Burundi ku muntu bita umuhisi Petero Nkurunziza nukuvuga ngo uyu munsi ugiye kuraba hafi 85% by'amashuri abana b'abarundi biga yubatswe na Petero Nkurunziza hafi 85% by'amashuri Nkurunziza aragenda yubaka amabarabara aragenda umva yarakoze nukuvuga ngo mu bakuru b'ibihugu babiri igihugu cy'u Burundi kigeze kugira bakoze cyane harimo Nkurunziza na Bagaza ivyo ubuzo mpakanya amanika ku rutoki avuga ati ndaguhakana Nkurunziza yarakoze ariko raba icyabaye hagiye gushika 2015 haramazwe gukogwa propaganda zerekana yuko Petero Nkurunziza ataco amaze urabyumva gushika bamwe abanyagihugu bajya gute baje mu mabarabara nubwo hariho n'abantu bavuye hanze izo propaganda zakozwe gute izo propaganda kugira ngo namenye propaganda ukuntu zakogwa kwari ugufta hari abantu bari bajejwe kwanka buri kimwe cyose umuntu akoze cyiza Petero Nkurunziza akoze cyiza urabyumva ukagumurondera ahantu hoboneka gakosa gusa hama kagakosa ukakamisha kakaba kanini hanyuma kubera yuko abavuga ibibi bya CNDD-FDD ico gihe cyangwa abavuga ibibi bya Nkurunziza babaye benshi gusumba ababwiza byayo bivanye nuko abashaka kwerekana ububi bwa Nkurunziza babishizemo amafaranga menshi urabyumva biza kurangira abantu badashaka no kumenya ikiza Nkurunziza urabyumva bakoresha buri kimwe byinshi urumva biza kurangira abantu badashaka kumenya Nkurunziza yakoze iki muri iki gihugu reka rero ndakwereka ingaruka zabyo harabaye kudeta waruzi yuko abantu burya ntibakunda gushaka kubimenya burya iyo Nkurunziza ijya kudeta iza kumufata neza na neza bikaba uyu munsi Nkurunziza akabata nukuvuga CNDD-FDD ikabita kiri ku butegetsi cyane kijya gihe bagakura Nkurunziza uzi ikintu cyari kuba
nkuru nziza niwe mukuru w'igihugu abavugwa nabi cyane mu Burundi. baca bakora propaganda nk'izi bakoye Habyarimana. Ndabikwereka urabona Habyarimana none ntubona Habyarimana yarakoze numwe mu baperezida igihugu cy'u Rwanda kigeze kugira abakoze cyane mugabo kubera yuko apfuye baciye bamwariza jenoside yabaye umujama y'ifiye. Urabyumva? So rero ibintu bita propaganda ibi bintu birakogwa kandi bigakogwa mu buryo bunini ku buryo abantu bibagora kubona ubwiza bw'iki kintu umuntu yakoze bagasigara baraba ivyo bintu. Dufate nk'akarero, ndaguhe nk'akarorero, burya nk'ubu wewe nshaka kuguteranya n'umugore wawe, sibyo? Cyangwa nshaka kuguteranya n'umuryango wa madame wawe, nshobora kubabwira ati fulani ujya muntu mukwe wanyu arakubita umugore wiwe cyane. Urabyumva? Mugabo imiryango ya famiye y'umugore wawe baza kuraba bagasanga muri kundaniye, mwasohokanye, mwagiye ahana, muri ko murajya ubuzima, ibintu nk'ibi. Urumva? Bakavuga ati ujya muntu arabesha. Mugabo ninafata nk'ubu nkasanga nkagira amahirwe ukamukubita ikofi, hagaca hicapa ku matama yiwe bya kofe wamukubise, nkarifotora ati mwabonye, ati herabe ifoto, urabona ujya mugabo arakubita umugore wiwe ngo kandi no kwitama urabona ko n'intoki zicapye kwitama. Aca mvuga ati propaganda ukundi kivuga ati aho naho ubonye, ati burya yamukubise yambaye ubusa, ati burya nutwo duhuza umubona yambaye ngaho nutwo bagiye kudutora mu nyuma batumusabira, yamukubise yamwononye, burya yamukubishije ibibana kubera cya kimenyetso cyagiye kofe riri kwitama. Urabyumva? Kirashobora gutuma vya bindi nongeye ko vyemegwa nujya muntu ari kararaba ijya foto. Nukuvuga rero CNDD-FDD cyane cyane abiha amahirwe yo gushira mu burongozi cyangwa mu buzi runaka, nukuvuga ngo bakwiye gukora cyane kugira ngo ntibatange rya rimwe. Nakubwiye ikofe rimwe umuntu aca yongera ko ibindi bintu. Nukuvuga hari ikosa rimwe abakora propaganda baca bongera ko amakosa 99 bagakwiza ijana. Ayo 99 wewe ntubabwira iyo bayakura, barayironderera n'ibitabaho bakabizana. Mugabo kubera cya kindi kimwe cyabonetse kigatera ingorane. Aho rero niho ucuvuga ati CNDD-FDD abo iha amahirwe yo kuja mu burongozi canke mu buzi n'abantu bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakorere abene gihugu neza. Hanyuma kuko umugambwe n'abantu, umugambwe uri ku butegetsi wavuye mu banyagihugu, nukuvuga ngo udafashe CNDD-FDD ngo uyiteranye n'abene gihugu bayo ntibishoboka. Urabyumva? Ntibishoboka. Ariko bateranya gute nani kandi natwe duhuje ibinyuma byacu turi ngaho kugira ngo tubivuguse. Ariko turi bangahe bashobora kuvuga ati abashobora kuvuga uko ibintu bihagaze ni bangahe bafite ingana gusanguza Abdul. Hari jambo president yavuze ryari umurundi wese kuva kera yamye ari ingwanya byo ragituyigende. Hari jambo uvuze ngo turi bangahe kuki turi bakino mbona mbe bujya wewe uhora ubona ibintu Pacifique nini nahazo yandika, uhora ubona ibintu Chimamanda yandika n'abandi banditsi benshi batandukanye bavuga ibintu gusa ikintu babonye kitagenda neza hama bakongera ko na bya bindi 99 nakubwiye. None bajya wibaza yuko batunzwe n'iki barasa kandi kazi bakora, batunzwe no kwandika bijya nyine. Urabyumva? Batunzwe no kwandika bijya nyine kandi babironka mu buryo bwinshi kuko ubushaka ko babyandika abahemba byinshi. Ntabwo ari ibintu bandika ngo nukubera yuko ngo bashaka kwandika gusa ngo hama ngo bava ku niko kazi bakora. Hari akazi urumva Chimamanda kana akora ududuriye ko rero ati nabwo turakeneye akazi. Sukuvuga ngo
akazi no bivuga gute twebwe abakora ngaha turafashwe mu mugongo ku buryo dufise ubushobozi bwo gukora amasaha bijya bintu tukabigira akazi nk'uko bajya abantu babigize akazi turabifise ubwo bushobozi je mva ngaha kuri uru rubuga mpejeje gukora iki kiganiro nca nigira abandi bo babigize akazi umva bagumaho baraba gusa bacukumbura bajya urabyumva ariko biragoye rero no kuvuga abanya ariko bizoba birafata umwanya ko bizoba so mbo ikintu no kubwira iki kintu ndakubwiye ni ikintu abantu bakwiye kuraba neza urabyumva cyane cyane mu bisanzwe turabe propagande twirinde ikintu cafuza CNDD-FDD kice muri propagande nibyo ushatse kuvuga yes ariko kucirinda ni gute kucirinda ariko baravuga ngo gutuka ntagutorera nubwo ukwirinda guterega nibo buryo bavuga mbo urumva nakubwiye ngo hariho ukuntu wewe ushobora gutanga akantu gatoyi abantu batangurira ni ukuvuga ngo icyo abakora propaganda bo bakeneye ikosa biyongerere ko 99 none ubona bigikunda ko twokora iyo propaganda mu gihe hari abarundi ubwacu baduza muri commentaire bakadutuka bivanye n'ibyo tiko turavuga ni sinzi ko bibabaza kugushinga tuvuge ko abarundi batahinduka mu minsi yaheze mu cyagihe cyo mu minsi yaheze nkiri ahubwo abarundi bige kuba abapatriote hariho n'abantelefona mugabo ubunye nibaza yuko n'ubu barabikora ariko ntibishobora kuduca intege ariko novuga yuko hakwiye gushirwamo ingufu gose ikindi kintu ndakikwereke ku muperezida dufise uyu munsi yatanzwe na CNDD-FDD ntaguciriyemo gatonya rwe twaratanguranye bino bintu yego ibituzi twatuka kera none sivyo novuga ko abantu bariko barabitahura ni buke bizoza urumva kuko jewe ndibuka ko jewe tugitangura bino bintu jewe na madame twaregeje gutakaza kontra zibiri twahembwa ku kwezi abantu twamamariza kabisa baraduhiba tugiye muri politike uko nukuri rero guhari ariko twacitse intege right now turacari oya mbo kubisanzwe ibi bintu byacu novuga yuko abantu badakunda no kubera iki none abagizatunga ntibaba bashaka kubera iki rero mu Rwanda ubamamariza ubundi systeme ubundi ntushobora gutera imbere nivyo namye ndavuga mu muziki ryari ntushobora gutera imbere ibirimo byose kuba biri connect kuri systeme y'igihugu mu Rwanda ababikora ari supporting arafashwa kandi bamana amadiri abanubuzi sivyo ahubwo kesu yari hari ko babamamariza mu kubera bari ahubwo kesu ya buduri yari hari kuko abantu dukundura mentality turi mu gihe umurundi wese akeneye kuba umusirikare mu byashoboye inkingi y'igihugu mu byashoboye neza cyane ariko untunge hariho ikintu ntaraheza yashaka kubandanya ijambo tubandanije kuri ibi bintu bya propaganda umukuru w'igihugu dufise amaze imyaka ingana ku butegetsi 2020 uyu munsi turi 2026 no kuvuga yuko haza 2027 n'abantu bangahe kuri izi mbuga ngurukana bumenyi ubona bashaka bavuga ibyiza yakoze kandi ariko abavuga yuko atakintu na kimwe arakora bankwa urumva abavuga yuko atakintu na kimwe arakora sibyo barakora ndi bakora abavuga ko atakintu na kimwe arakora ni benshi gose nizo za propaganda rero nakubwiye none turaho nyene je ndashaka kumenya turaho nyene Abdul kubera iki uvuga ibyiza by'umugambwe cyangwa uvuga ibyiza by'igihugu ukaba umwasi kuri bamwe kandi ukaba umwasi ku bantu wategezwa kuba bakunzi kuri bo le problème iri iki dusesangure kino kintu atakurya umuntu ataguca ku ruhande jewe ahanini nyanibaza yuko natwebwe ababikora nta nguvu nyinshi tuba dufise zo kubikorana kubera yuko nk'ubu ndakubwiza ukuri sibyo
hari content udashobora gukora wicaye ngaha i Bujumbura. Hariho content isaba yuko ugenda gukora igitega, usaba yuko ugenda gukorera imuyinga, kuko nimba ushaka kuvuga ikintu runaka umukuru w'igihugu yakoze imuyinga, none uragi nimba ari ibarabara ryubatswe canke nimba ari ishure ryubatswe, urari kamera uri Bujumbura. ariko hari umugambi wonyine icyo witwa payeje. None kubera iki mutagenda gusaba ingurane mukandika bakabaha ingurane? None none payeje iguha amafaranga atazokunguka canke iguha amafaranga y'interera? Iguha intererano canke mukene intererano? None ndeka ndakubwira, uri siri yuko ibi bintu dukora ku mbuga ngurukana bumenyi hatagiyemo intererano y'igihugu, uri siri yuko byo duha ubwo buryo bwose dukeneye kugira ngo tugende muri ibyo bintu tubikora? Diaspora rero amafaranga ava kuri YouTube diaspora ni batererere bose ba diaspora bakurikiranaga baterere nibo umurundi wese yakwiye gusapotinga. Mviriza ibi bintu je ndabivugisha ukuri, abantu nibabishiremo ingufu kabisa, urabyumva? Nibabona umuntu ariko arakora ibintu nk'ibi, sivyo mon frère, tuvugisha ukuri. Ego YouTube ntiratangura kutwinjiriza ngaha mu Burundi, urabizi, kugira ngo winjize idolari 10 muri mu bambere bakenya kugira winjize idolari 10 bibaza yuko warabige n'abarundi bangahe? Abarundi banyakuntunga ya YouTube, hariho na bamwe bataramenya YouTube icari. So Abdul rero biragoye CNDD-FDD irikira hindura ibintu byinshi. Warabonye ejo musoro premier jour warabonye gisirikare kabisa kinyamunyu. Naho urabona abantu bavuga ngo nta bigwanisho dufise, baba nyine bavuga bakora ama propaganda, nta mafaranga dufise yo kugura ibigwanisho, mama ngo nta bitoro, ntiburo nkana mera kugura ingoho. Wabonye gute? Kandi twongera tubwira mutama wacu base ndayishimiye yubaho. Urumva abantu benshi bagenda bavuga ko hindura byinshi. Urumva hariho ikintu kimwe no kubwira, nakubwiye yuko abantu barabikosa rimwe bakiyongerera ko amakosa 99. Urumva sinzi yuko wabonye ejo abapara bariko baramanuka mu mipaka, si bose bagwa bahazi. Wumvishe abama propaganda hirya yacu gatoyi babivuga nabonye batwenga gose ariko turabimenyereye. Nivyo rero nariko ndakubwira, so ucafuze ko kidashoboye mwene wacu nibacafuze canke bareke, ibintu bibonekera kuri tele, sivyo? Nimba barahora bafata Kongo, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nanje ngiye muri ryashano ryabo ngo Republika ya Demokarasi ya Kongo, bakayifata mu mezi 8. Uyu munsi bakaba bamaze imyaka n'imyaniko batarava hajya bari. None babujijwe nande? Babujijwe nande? Hari kibazo. Sawa. Icababujije bo nyene barakizi. Kubera iki nimba tacho bibatwaye, nimba igisirikare cy'u Burundi kidakomeye, kubera iki baguma bashaka yuko kiba kwibanga kuba yabona Kongo? Kiba hari ibanga, hari ibintu byahise mu gihugu Abdul, kandi kigamuza makungu FMI cyaravuze FMI cyaravuze ko Burundi buri ku buvuto budasanzwe, aho twaciye n'imbere y'u Rwanda wanashimye. Tuvuge ko CNDD-FDD kirahindura ibintu cyane. Umviriza, udashaka kubibona ni wadashobora kubibona, sivyo? Nta byera ngo de mugabo turafise aho twavuye, turafise naho tugeze, ariko hari abadashaka kubibona, ariko ntiko bataka umwanya. Umwanya dutegerezwa kububaka. Iki kintu je sinzosubira kucemera kuko narabibonye yuko propaganda zironona kabisa. Umwanya rero dutegerezwa kububata ko ntituvuge ngo twikorere guza,
nabo nukubaja ko tukababwira mpaka babyumvise kabisa. Reka ndakwereke nk'akarorero. Urabona indirimbo nziza, uyu munsi ukoze indirimbo nziza ugafata YouTube atakintu kiriko ugashirako indirimbo nziza, utayikoreye promotion, abantu bayimenye ngikunda n'abantu bayimenye. Uburundi dukore promotion Burundi bwacu, dukore promotion umviriza ibikorwa umukuru w'igihugu akora, ibikorwa bikoregwa igihugu n'abene gihugu, abantu bose batezwa kubimenya kandi tukabishiramo ingufu, niko kazi kacu. Ariko ntuvuge ngo niko kazi kacu, bivuge ko dukeneye support kugira abantu bavyumva. So Abdul, reka twinjire ku kibazo ca nyuma tunaserera bari mu bwoko bw'abakagara bari kwatangura gusubiranamo kandi bari basangira uganda. Ntabwo ubwoko bw'akagara n'umugwi w'akagara n'ubwoko bw'abanyamurenge mugabo bari mu mugwi witwa akagara. Gora bizi yuko bafise imigwi ibiri, hari abitwa ibifobagane n'akagara. That's true. Bariko baracana bari basangira urugamba. Tuvuge ko bino bintu ubona bizobashikaniye, pego urabona ko bizobere jewe bijya bintu aha umuntu wa mbere nabyumvise ko nimba yahaga, ntabwo nari ndabizi uko urabizi. Muri cya gihe cya mbere dukora ibiganiro narita ku bintu by'abanyamurenge cyane, haragize igihe rero mbona yuko umengo ababivuga ni benshi, hanyuma je ndavuga ati nca nditekanira nibaza ati ibintu ubunye biriko biraja mu ngiro iki. Mugabo byantangaje kandi birambabaza kubona abanyamurenge ndabura gusubiranamo nabo bo mu Kagara. Ndibaza ati none mbega basha Kagame nawe yoba yabonye yuko ibifobagane byonyene bitamuhagije, yagiye no mu Kagara naho yinjije y'ibifobagane by'iwiwe canke bimeze gute? Mbo rero jewe nk'umuntu urabizi yuko kuvana tugitangura ibi bintu by'ibiganiro jewe abanyamurenge narabavugiye cyane, ariko kuri uyu munsi reka jewe ndakubwiza ukuri, bijya bintu byambabaje kuko abanyamurenge sinzi yuko uhora ubona. Narigeze kubona umunyamurenge umwe yitwa Seba, no kugira ntangure kumenya n'amativi amwe avuga ku bintu by'abanyamurenge, nakurikiranye umugabo bita Sebakiana, ibiganiro by'iwiwe nagenda binyereka amativi menshi avuga ibintu by'abanyamurenge. Cyangwa n'umuntu rero w'incabwenge azi ibintu byinshi, hama ndamwumva. Sinzi yuko uhora ubona no kuri Facebook yiwanje narapostinzeho ikiganiro yagize, ariko aravuga ku butwari bw'ingabo z'u Burundi. Yaravuze n'ikintu gikomeye cyane, aravuga ati mbanye n'abarundi ngaha tubanye iminsi myinshi. Namba yari yavuze yuko umengo bari babanye amezi 3 ari hariya, kuko yaravuye muri Amerika aja kubana n'ingabo z'abarundi hariya, afise ibyo ariko arafasha abanyamurenge, aho ingabo z'abarundi zari zarafashe abanyamurenge bari bahari, ariko arabafasha bose bakiyana. Aravuga ati nta hantu ndabona hari discipline, nta gisirikare ndabona gifise discipline nk'igisirikare cy'u Burundi. Aho yavuze yuko ku minsi bamaranye atarigera abona umusirikare w'u Burundi anywa urumuri. Urabyumva cyane. Yariko rero hariho ibyo yari karakora hariya, hama narabonye n'ujyanye hariho uwundi bita Kongoro mengo ari no mu akorana no muri kabine ya Kisekedi, afite ibyo ajejwe bijanye n'ibyo by'amoko, nawe yaraduze hariya. Hariho abatabishimye, hariho ariko jewe intumbero yiwanje mu byiyumviro by'iwanje ikintu nari nifuza, sinari nifuza yuko muri uyu mwanya abanyamurenge batangura gucanamo babona n'ibiriko biraba ku bwoko bwabo, ataho barashika, ataho baragirane, bafise ibifobagane ku ruhande rwabo biriko birakora uko bikora, bikorera n'umwe arabamarira ubwoko, hanyuma basubire kandi bagaruke bitere.
ibyo bintu byarambabaje cyane, ariko ndakeneye kumenya ibintu byinshi, niyo mpamvu sindamenya umunyamurenge nzobibaza, ariko ndakeneye kumenya ibintu byinshi kabisa kuri ibi bintu. Yes. Ariko aba bantu novuga yuko bariko barihemukira, barashobora gutuma ibintu byabo bisubira inyuma, kandi n'ukuri bari bageze ahantu heza buri muntu wese yishimira. Yeah. Yes, reka tugushimire cyane Mr. Abdul. Urakoze John Mabu, kandi nizere ko abakunzi ba Emotion Talent babandanya bakora subscribe. Yeah, ba supporting Mr. Abdul, ba supporting John Mabu, wandika link ahleni alu. Yeah. Kabandanya ubona amakuru tubashikiriza, kubera ko iyi ni coalition igiye kuza irabaha ibiganiro ubusesanguzi bwimbitse kabisa, pana y'amakuru y'ibihuha, apana ngo weme Ventura ngo hapfuye ijana tabyemezo bihari. So turabakunda cyane. Yeah, ikindi naco novuga kuri ibi bintu bijyanye n'ibi turiko turakora, abantu bagerageze, ababijejwe bagerageze baduhe support, badufate mu mugongo, tubone ko dushyigikiwe. Tubone ko dushyigikiwe, hama icyo gukora turakizi neza cyane, kubera warabonye ko image deepfake, warabonye ko ibintu byacu gushikana inkuru kuri n'ikintu neza cyane, utangaza ikintu. Ubu nibaza ko n'igisirikare cy'u Burundi mu makungu hose na Trump ariko aravuga ati abo bantu imyitozo bayikoreye. So turabakunda cyane les amis. Yeah. Keep supporting. Urakoze cyane.